aravuga ngo 8 ngo kandi manukanywe no kubarokora kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu kuboko mbakure mu maboko y'abanyegiputa mbadugane mbakure muri ico gihugu mbajane mu gihugu ciza cagutse gitemba amata n'ubuki kibamwe abanyakanani n'abaheti n'abamoni n'abaferizi n'abahiwi n'abayebusi nuko none heraba ugutaka kwa Bisirayeli kwanshitseko kandi nabonye agahazo abanyegiputa babahahaza nuko none ngwino ngutume kuri Farao ukura abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Amen. Ngo ukuboko kwababahahaza kwababatwaza igitugu. Imana ishimwe cyane. Mu buzima tubamwe no mu kibano tubamwe hari abantu badutwaza igitugu ntitubimenye. Hari abo tumenya ariko hari nabo tutamenya. Ukabuteka ukabucumba ugakora isosi ariko hakagira uyundi aza kugira gute aza kubiterura akabitwara ugatekera abandi. Kandi iyo umuntu agusumvye imbaraga abagusumvya byose, iyo umuntu agusumvye inkomezi abagusumvya byose. N'impamvu Imana n'impamvu ingwara yinjira mu mubiri wawe ikakugira ko ubushobozi nuko yarushije imbaraga abasirikare bo mu mubiri wawe. Iyo yarushije imbaraga protection mu mubiri wawe, ingwara irinjira ikagufata ikakonona ikakwicarika hasi ikakurusha ikakwicarika ikagukoresha ibitari kugukoresha. Umugabo yahora yinjira akagenda kwitorera amazi yo kunwa agasigara atakamba tabaza ngo nzanira amazi yo kunwa. Wahora avoma kuzuza ikibagaje agasigara atakamba avuga ngo ntawonzanira n'ibido imwe y'amazi, ntawonshirira akadobo k'amazi muri dushe, ntawomfasha akamesera ino pantaro. Wahora avyikorera bigahinduka agasigara yinginga uwimukorera kuko hari ukuboko kwaje kuramutsikamira kumubuza umwidegemvyo, kumubuza kuroranirwa, kumubuza gutabagwa, kumubuza kugira ubushobozi kuca ahoragira ku bushobozi. Imana ishimwe cyane. Imana inabwira Mose ngo Mose, numvise abantu banje bariko barataka kandi kiriko kirabatakisha n'ukuboko kw'abanyegiputa babicayeko babakoresha amasaha 28 kuri 28 babakoresha bataruhuka barabahaje ku rugero ruteye ubwoba. Imana ishimwe cyane. Barabananije. Reka nkubwire ikintu kimwe, igihe cyose uzumva uruhijwe n'ikintu, igihe cyose uzumva uri mu kibanza ukumva unanijwe n'ikintu, uje wirinda intambuko kwiba amarira, uje wirinda intambuko ya mbere kwiba kwiganyira, uje wirinda ko intambuko ya mbere iba kwidodomba, uje wirinda kwigikorwa ca mbere kiba kumva ko atayandi mahigwe ahari. Kuko igihe cyose ubona ko atabundi butabazi buhari nico gihe uri kurahereza imbaraga ivyakubujije amahoro. Kuko igihe cyose ubujijwe amahoro n'ikintu ukidodomba ucongereje imbaraga. Igihe cyose wumva ubabaye ukabona ivyiyumviro n'ama emotion yawe n'ibirangamutima byawe n'ibigumbagumba byose ubisutse kuri ca kibazo, inyishu ya mbere uzoronka izova ku maso yawe, iyo nyishu n'amarira. Iyo nyishu azoba amarira. Ariko igihe cyose uzovuga ngo birahagije. Abisirayeli bari bamaze imyaka 400 bari mu buretwa, barira bakoreshwa, barira bahahajwe, ata muntu numwe yo kubarengera, ata muntu numwe yo kubutabara. Reka mbatangarize mabwire ngo iyo turi hano mu Burundi hashobora kuba hari abarundi bari Zambia, hari abarundi bari muri Ethiopia, hari abarundi bari muri Canada, mu bihugu bitandukanye. Ivyo bihugu biriyo hariyo ambasaderi w'u Burundi abaserukira. Reka mabwire igitumye ambasaderi w'u Burundi ariyo sukugira ngo gusa yakira amafaranga buri kwezi,
si kugira ngo gusa igihugu kimuhembe, ariko igitumye ariyo ni kugira ngo abavuganire, ni kugira ngo umurundi azogira ikibazo ari muri ico gihugu azoronke aho yitura. Ninjira muri ambasade y'u Burundi akabonana na ambasade, azoba yamaze gushika mu Burundi, azoba ari mu gihugu ciwabo, nubwo azoba ari kahazwa ari muri Canada. Ico gihe ambasade azohaguruka avugane na guverinoma yo muri Canada, avugane na guverinoma yo mu kindi gihugu, batezurira uwo muntu. Ivyo birahari hano, ariko igihe c'abanyegiputa ntabwo vyari bimeze uko. Igihe c'abanyegiputa nta muntu n'umwe bari bafise abavugira imbere ya Farawo, nta mushinga amateka bari bafise muri Assemblée Nationale, nta muavoka bari bafise ngo abashikire indani yinjiye muri pouvoir judiciaire ababwire ngo itegeko iri n'iri n'iri rirabuza abanyamahanga gukora ibi n'ibi n'ibi. Nta mushikiranganje n'umwe bari bafise yabavugira ngo aha n'aha tubadohorere, tubatware buke buke, tubababarireho gatowe, turorashe basi, tubahereze ikonje, tubahereze umunsi wa recuperation, uyu munsi baruhuke. Nta n'umwe bari bafise yabavuganira. Bamara imyaka 400 Imana ihari, Satani ukuboko kwiwe yaranyuze muri Farawo arabatsikamira abashira hasi. Imana iraba iraceceka, Imana iraba irihorera, iraba ingene barira barushe bananiwe bikora amatafari, bikorera amabuye apima amatoni n'amatoni. Nta mashini nimwe yari ihari bene data ngo ibafashe guterura biriya bibuye. Nta mashine nimwe yari ihari, nta migozi nimwe yari ihari yabafasha guterura ariya mabuye. Hariya hose hari muri Egiputa hari amapiramide. Ayo mapiramide yose yubatswe n'Abisirayeli, kandi ibuye rimwe bashobora kurikura nk'imakamba barijana mu Kirundo. Ibuye ripima amatoni nk'ibihumbi 10. Nta mashini yagikorera, nta muntu yapfa agonzwe n'iryo buye ngo bahagare babanze bamuhambe. Bavuga ngo inzira yabaye umunoni, cabi kimazi, cabi gitambo, ryaba ricitse ibarabara ritazosenyuka kuko ryaba rirose ikimazi c'amaraso y'umuntu. Mane tugwanire cyane, haleluya, mane dutabare. Nta n'umwe yahagarara, bahita bafurura akanogo ngaho nyene bagahita baryamikayo bagafukirayo, urugendo rukabandanya. Piramide zirenga 5, 6, 7 zubatse uburebure busumba etaje ya mbere uzi hano mu Burundi. Indani niho bahamba abafarawo. Mana ishimwe. Bakuye ibuye nk'imakamba epfo, barijanye mu Kirundo ku mupaka w'u Rwanda, bakayaterura bakayagerekeranyako. Mbwira ibuye ripima toni ibihumbi 10, kuriterura ukarijana nko ku metero 500 z'ubuduga. Kujeyo cyari ikintu coroshe. Nta muntu n'umwe yabavugira, nta muntu n'umwe bari bafise abarenganura. Ariko baravuga ngo twarumvise amakuru, igitekerezo kibazako, twarumvise amakuru. Ayo makuru nayahe? Turibuka ko hari Imana yabanye na sokuru Aburahamu, hari Imana yabanye na sokuru Yakobo, hari Imana yabanye na ba data wacu bari imbere batwitangiye. Iyo Mana nahoze numva batabara, yabanye na Aburahamu hagenda rashinga amahema igihugu cyose, yabanye na sokuru wacu Yakobo ariko arahunga mwene wabo. Barakorana bagira inama, baravuga ngo bene data, aka gacerere nigahagarare. Iyo Mana iracahari, reka tuyihindukirire tuyisenge, reka tuyihindukirire tuyihamagare.
Bibiliya ntitubwira igihe batanguye gusengera Imana, ariko iratubwira imyaka 400 bahamagara Imana bari mu buretwa. Iratubwira imyaka 400 bariko barakubitika. Imana ishimwe. Barigarura baravuga ngo reka turondere iyo Mana, reka dusenge. Banzika gusenga Imana, bahamagara Imana, batakambira Imana. Imana iravuga ngo by'ukuri nibutse isezerano nasezeraniye Aburahamu, isezerano nasezeraniye Isaka, isezerano nasezeraniye Yakobo umusavyi wanje, none ndakwiye gutabara ubwoko bwanje. Haleluya! Ndakwiye gutabara ubwoko bwanje. Ngo ako kanya Imana isanga Mose iyo ari mu bugaragwa, iramubwira ngo numvise gutakamba ku bwoko bwanje, numvise kuboroga kw'abana banje, nta kindi bariko barampamagarira, barambiwe n'ubuzima barimo. Niyo mpamvu nababwiye ngo nubabara wirinde cyane kurira, nubabara wirinde cyane kwiganyira, nubona ko ubuzima bwagutaye bwakwigiweyo wirinde kwiganyira. Reka nkubwire, hari amaboko 50 abasha kuguta, ayo n'ay'abana b'abantu, ariko hari ukuboko kumwe gusa kw'Imana kubasha kuguha ishusho nshasha. Hari amaboko 100 y'abana bacha kugutsikamira, akakwicarika haza ahubwira ngo tukihari, tugihumeka, tukiri bazima nta kintu na kimwe uzoronka. Ariko hari ukuboko kw'Imana kubasha kuza kukakwicarika ku mitwe y'aba bandi bagize inama bavuga ngo nawe uzogira, ariko kukaguterura ukakwicarika ku mitwe yabo mu gishingo cyawe babona ko atawuzogera. Imana ikakureza, ikongera ikakureza, ikongera ikakureza, ikongera ikakureza, ikongera ikakureza, kandi bakihari batigeze bahava, kubera ari Imana uhindukire gutabaza no gutakambira. Imana ntabwo ikora nk'abantu kandi ntabwo ivuga nkabo. Imana ntabwo ishigikira abanyakinyoma, ariko Imana ishigikira umutima uri kuyihamagara. Iyi ndwi Imana izibane nawe mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana yahagurukije Mose hari wenyene. Mose aba ukuboko kw'Imana, aba ukuboko kw'Imana ari umugabo umwe. Farawo ahari, abashinga amateka be bahari, abaganwa ibwami bahari, abamufasha gutwara bahari, abaguverineri bahari, ariko abo bose bari amaboko ya Satani. Imana ihagurutse ukuboko kumwe k'umugabo yitwa Mose, iciye muri Mose aturuza Egiputa yose, ahagarika Egiputa yose, aravuga ngo Imana yantumye kandi nta kindi yantumye, yantumye gutabara ubwoko bw'Imana. Yavuze kumbwira ko ubarekura baje mu gihugu yabasezeraniye. Beka amana data ndababwire, kino gitondo Imana yantumye ku buzima bwawe. Imana yantumye ku buzima bwawe kugira ngo ngutangarize nkubwire ngo haracara amahirwe kandi Imana iri kumwe nawe. Kugira ngo nkubwire ngo ibyo ubona byapfuye, ukuboko kw'Imana kubigira bizima. Aburahamu yizigira ukuboko kw'Imana. Imana iramubwira ngo jana Isaka umuntu hangire ko ikimaze. Aburahamu yivuganya mu mutima ngo iyamumpaye ibasha no kumuzura mu bapfuye. Haleluya! Haramujana. Imana iramubwira ngo Aburahamu we, gezaho nakubonye, uri ukuboko kwanje, uriho nishimira, uriho nezererewe, ngo hindukira inyuma, hari ikimazi nateguye gisubira umwana wawe. Haleluya! 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 Aha amaso yawe atabona hari ikimazi kiri mu gishingo cy'ubuzima bwawe. Imana yateguye ku buzima bwawe. Imana itugwanire cyane. Iramubwira ngo Mose, numvise amarira n'amaborogo y'abana banje, ngwino manukanywe no kubatabara, manukanywe no kubakiza, manukanywe no kubahindurira ishusho nsha. Imana ishira ubushobozi n'ububasha muri Mose, akora ibimenyetso n'ibitangaza 9. Reka nkubwire, igihe ubona bisuriranya mu buzima bwawe, si kubera Imana yagutaye,
si kubera imana yakwigiweyo, oya. Si kubera imana yavuze ngo ntukiri uwanje, oya. Nibisigura ko imana itakwemera, irakwemera. Ariko nagira ngo utangarize ngo inzu ndende yubakwa kugera kure cyane igirirwa umushinge munini cyane, igirirwa umushinge munini cyane kuko yiteguye kwikorera byinshi. Nagira ngo utangarize ngo nuhura n'igeragezwa ryo gutukwa imana igahita ikwishura, umenye ngo igitangaza ni gitoya ku buzima bwawe, n'intahe ni ntoya ku buzima bwawe. Ariko nuhora n'ugusohora hanze, ugahura n'ugutuka, ugahura n'inzara, ugahura n'abana bakubwira ngo ese mama ya mana usenga iri hehe ko mbona twishwe n'inzara, ugahura n'intambwe ikwereka mu muvuko abandi banyagaza hakavayo za 10 we wanyagaza n'ikingorongoro ukakibura, uzumenye ngo uko vyiyongeranya niko vyagura intahe yawe. Imana inangira umutima wa Farawo irawufata, nta kintu Mose imana itari yamukoresheje. Ibihere byaraje birageseza ingano, inda ziratera Farawo umwami, igihugu cyose kigira ibyago. Ku ruhande rw'abari Gosheni, Abisirayeli, hari amahoro, hari umwidegenzo. Ariko ku ruhande rw'abanyegiputa hari amarira n'amaboro gatagira uko angana. Ibikere bisangira ku meza na Farawo. Farawo agwara amavunja no kuzura ari mu nama, ukabona agize gutya riraturumbutse ivunja. Ibikere amazi ahinduka amaraso. Ariko imana ifata umutima wa Farawo irawubwira ngo imyaka 400 ucunaguza ubwoko bwanje, ntabwo mpfa kukureka uko nyine. Irawugumya, irawukomeza. Si uko abakuroga batananiwe, barananiwe yewe, bamaze no guhomba menshi cyane, bamaze no gushirako ibimazi byinshi cyane. Uzi inshuro bamaze kurara amaso bakuroga, ariko ukaba ukiri muzima. Si uko batananiwe, barananiwe. Si uko batabonye ko batagushoboye, barabibonye. Bazindukana inkoko, abana babo batajya n'isumu ya panya, batajya n'udusihiri, batajya n'akabeba batakarya, ariko bo bakajana inkoko ku bapfumu, bakarara amaso, bakarara kuri Tanganyika, umuyaga ubakubita, bakaja gucisha ibiheko, bakaguruka na za ndege zabo zo ku bitaro, bakazenguruka mwijoro, bakarara amaso, baroga wewe, bahiga wewe, biruka kuri wewe, bagwanya wewe, ariko vyaranse kupfa. Bagakubita urutoki ngo uzopfa, ariko uracariho. Si uko batananiwe, barananiwe yewe, rindira. Si uko batananiwe, barananiwe. Kandi nagira ngo ubwire ngo aho Imana yagutireze kugira ngo urindire igihe cyabo cyo kubahana kigere, ni heza cyane. Ahantu hambere yagutiretse uri mu nzu y'Imana, ahantu ha kabiri uhumeka umwuka wayo ku buntu, ahantu ha gatatu urambaye kandi waberewe, ahantu ha kane uracira ukabona uri wewe nyene wanyawe, ahantu ha gatanu uracatambuka ku maguru yawe abiri bikemera. Haleluya! Suko batananiwe yewe, barananiwe. Ibimenyetso 9 Farawo aranga kwemera, kugeza abwira Mose ngo ninongera kukubona nzokwereka. Mose aravuga ngo nukuruvuza ukuri, je nari ukuboko kw'Imana. Icambere ndi umunyabuntu, nagiriwe ubuntu. Icakabiri nari intumwa. Iyo wanse jewe ntabwo wanse jewe, wanse wantumye. Ndi uvuza ukuri sinzogaruka. Aragenda Mose arabigira ngo Mana, je nari ukuboko kwawe. Nari iki? Nari ukuboko kwawe. Ibisigaye yambwiye ngo sinze nsubireyo. Imana iramubwira ngo nukuri ntuzosubirayo, n'ikimenyamenya utazosubirayo. Tegura Pasika, genda mubaga imyaga z'intama, tekera abantu, ambara impuzu nziza, genda mugurana abanyegiputa mbahaye kurabwa ryiza.
ntabwo muva hano inkokore, muvana hano amafeza n'amazahabu. Ndabahemba kandi ndabishuriza. Haleluya. Ndabahemba, ntabwo mwakoreye ubusa. Tisawa man, urakoze. Uyu munsi mbere mose muze gukora akarofingi, muze gukora akatamenyerewe mu nzu zanyu, muhasiga amaraso y'umwagazi w'intama hejuru ku bishima ryango. Mwabira amaraso musige ku gishima ryango, ibisigaye mwinjire murya kaboga, mushatse muzige inyama coma, izindi muzikore mu isosi. Haleluya, haleluya. Hati jewe ndaza kurungika marayika wanje, twajanye nawe ndungika marayika ukora ibitangaza, uhindura ibintu, ucikisha abantu ibintu, ariko sinigeze ngendana nawe. Narungitse marayika yica. Uyu munsi sinza kuza nk'umunyembabazi, sinza kuza nk'uteza ibyago, ahubwo nza kuza nk'uteza amarira n'amaborogo. Haleluya, haleluya. Abansi bawe Imana bateza amaborogo. Kuko nagira ngo utangarize, iyo umwansi wawe ataratezwa amaborogo n'uhoraho, ntabwo azigera kurekura, azoba akinangiriye umutima. Ngo marayika araza yica icitwa imfura cyose cyari muri Egiputa. N'inda y'imfura yari mu mutaka, marayika yarayishe. N'inda inda, agakoko, n'igihere c'imfura, n'ingurube y'imfura, n'umwana yari mu nda w'imfura. Inka, mvuze inka urumva nageze hejuru. N'imbeba y'ikizungu yari yiteguriye, bavyita kuvyara, yari yiteguriye kuvyara ijya mbere. Marayika arayinigana n'abari mu nda bose, abana bose. Premier ministre azindukira kwa Farawo ati, ewe rekura aba bantu bagende, umwana wanje yapfuye. Uzi impamvu Imana yishe imfura muri Egiputa kiriya gihe? Ikintu cyose cy'imfura cyari kigirwamana, yari Imana basenga. Imana iravuga ati sawa, uyu munsi tugomba dupima Imana nyakuri yariyo. Niyo mpamvu yari yahagaze ku musozi yavuze ngo Mana, uyu munsi bigaragare bimenyekane ko ari we Mana mu Bisirayeli. Ako kanya umuriro akoroka, kuko yayibukije arayibwira ngo cyagihe muri Egiputa wibuka icitwa imfura. Umwana w'imfura muri Egiputa baramusenga, inka y'imfura barayisenga, ariko Imana iravuga ngo Isirayeli niyo mfura yanje, niyo nitoranirije, ninde yoyihangara hama nkaguma ncecetse. Imana irururuka irabarimbura bose. Icumurozi wabasigaye nuko Imana imurimburana n'ibigirwamana vyiwe kugira ngo reka nkubwire, umuntu wa mbere ateye ikigongwe, umuntu wa mbere ateye ikigongwe n'umurozi ibitega vyiwe vyahindukanye. Umurozi ibitega vyiwe vyahindukanye ni kibazo. Icambere aramwara, icakabiri arahunga. Kandi ntabahunza abantu, abahunze vya bitega ntibimwice. Mwari mukazako ntako waruzi ukamenyereho. Umuntu wa mbere ateye umubabaro n'umurozi ibitega vyiwe vyihindutse, kuko abasha kuja kuraguza, yewe bakamuhereza ikigore n'ikigabo, bakamuhereza utwo tunuma tubiri, bakamuhereza utwo dusamusure tubiri, ngo akana kagore akana kagabo, kandi ntabwo baba bamuhesha. Turavyara tukagwira, turavyara tukagwira pe. Shaka kumuhereza umuserebanyi, we ati uyu ni ngabo, uyu ni ngore. Nawe n'abatekinisiye wangu akagenda akabitereka mu gisimbo, akaja bigaburira, akabihereza inyama, wakagira ibijumba. Ariko haleluya, akabiha inyama akagira ibijumba, akabaho udukaranze neza akagira ibijumba, akabiha ibimeze neza akagira. Ariko uwo muntu ntagowe,
tekereza noneho kugirira neza ibintu nk'ibyo byarangiza bikakwihinduka. Iyo atanguye kuroga rero aragenda agaterura ka gakono birimo byagwiriyemo agaca abyita amazina, tiwe petiro fingi, ndagutumye kwa naka agenda mugirire nabi, akacereka ifoto bikagenda. noneho byashikayo ni bya bindi utangura kumva bikuzibagura bigucumita mu nda, bitembera mu nda, yewe kugira ngo ucice ni ukuboko kw'Imana. kugira ngo ubyice ni ukuboko kw'Imana. ni ba bandi baroga inka ugasanga inka urayibaze uyisanzemo ikiziriko gitekeye kiriko n'amashashi. ibyo byose nibyo byakora muri Egiputa, ariko Imana irahaguruka iravuga ngo nije mfite ijambo rya nyuma. isi n'ibiyuzuye byose ni ibyanje kandi mbiherezo nabisezeraniye. kuva uyu munsi Egiputa ndayivuze ku ikarata, ndayivuze ku ikarata, ubwoko bwanje. Mose muhaguruke mutahe. Farawo atuma ko yari yirukanye, aramubwira ngo sinzongera kukubona mu maso yanje. Amutuma karamubwira ngo tekera byanyu mwese mugende, tekera ibyanyu byose mugende. Haleluya! ukuboko kw'Imana kukunyegurira ahantu wari waragobetswe mu izina rya Yesu. ukuboko kw'Imana kugusora ahantu wari warashizwe mu izina rya Yesu. Haleluya! Haleluya! ukuboko kw'Imana kugukorera igitangaza kuri uyu munsi. ukuboko kw'Imana kukuvuganira aho uza kuba uri hose. Mwemu yera kwitangire mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza. Komera Imana amashyi menshi cyane. hari umuntu afashijwe n'ijambo, ukuboko kw'Imana kukuramire. ntabwo ukeneye guhangana n'abantu, je ubwira Imana ngo nzaja njyama nisegamure kuko uri mu ruhande rwanje. Haleluya! Bibiliya yarambwiye ngo mushushanije mu kiganza canje ni nazokunkurayo. ukuboko kw'Imana kurakurinze mwene data. mbere yuko uririra abantu uje ubanza ubwira Imana, mbere yuko ubwira abantu ubanza ubwira Imana, mbere yuko urira ubanza wereka amarira Imana, uvuge ngo Mana nubwo nababaye reka manze ndira amarira y'umunezero kuko ndi umukandida mu bazima, kuko amahirwe yose ndacafise amahirwe yo kuyabamwo. Haleluya! umuntu yari amaze imyaka 38 ku kidengeri, nta buzima nta butabazi. baramubona baramuraba, baramwicako bakamubona. abafarisayo, abatoza kori kandi nawe ne baramutoza ikori, kuko baramubwira ngo nawe umusegerereza kandi uraronka. ubwo kuyuronka tanga ikori, kuko abantu nta muwe, abantu nta kigongwe, abantu nta kijama. ariko Yesu ahashitse aramubwira ngo uragomba gukira, kubera ibibazo n'imicangayiko yari iri mu buzima n'abantu bari hano. hari igihe umubwira ijambo rivuye mu ijuru hakuryumva kumva imicangayiko n'ubuzima ariko aranyuramo. reka nkubwire, ubuzima uri kurabamwo n'ico Imana ishoboye gukora naho bihuriye na gatoya, naho bihuriye na gatoya. uje ugenda na gatelefone nukena uzukena impuzu muga ntuzukene na gatelefone gatoya, kubera mu gihe Bibiliya ivuga ngo ukuri mugezemwe abariko tugenderamwo. tugeze mu gihe cya tekinoloji, ntabwo bagihigisha umuntu ingoma ngo bakubite ngo abo hakurya abo hakuno abo hakurya abo hakuno. umwami yatangaje inama itariki zinize. ntabwo turi kuri kiriya gihe. oya, ubu ni telefone. no posting uje postinga n'utunimero twawe. hari abazibagiye, kandi muri abo bazibagiye hari n'abazibagijwe. abo bazibagijwe n'ikirere c'abarozi, n'ikirere c'umwuka mubi, bazibagijwe n'ikiganza c'abadayimoni. ariko hari ikiganza c'Imana kigiye gukura iyo shashi yatumye bibagira nimero zawe, bongere bakurondere mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana ibahezagire. numva mfashijwe n'ijambo ry'Imana. ikiganza c'Imana kikwibutsa imirimo yayo ikomeye. Mose aravuga ngo Mana tujanye igihe kinini ntarakubona, ndakeneye kukubona. ikiganza c'Imana kimukingiza urupfu, kimwereka imirimo yayo ihambaye. Haleluya!
wibagira urupfu mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, ntabwo uzopfa mbere yo gupfa, uzopfa hageze, kuko ntabwo uriho kubw'abantu ariko uriho kubw'Imana. Reka ndagutangarize nkubwire ngo baroga, bapanga, bakurega ibinyoma, bakwirukira ku bapfumu, ntabwo uzopfa imbere yo gupfa, kuko dufise utubereye maso aruta abandi bose. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Reka duhaguruke dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Imana ikurungikira ukuboko kwayo. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Uri Imana y'ukuri, uri Imana igira neza ukira bugaca. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhereje muri kino gitondo. Turasabye ngo ritubere ijambo rituzigama uyu munsi n'iyi ndwi yose. Ukuboko kwawe kudukoreho, ukuboko kwawe kutuzigame, ukuboko kwawe kudukize, ukuboko kwawe kutuvuganire, ukuboko kwawe kutukomoreze ibyo twari twaranyazwe, ukuboko kwawe kudukure mu mikorere yose y'umwijima. Agahahazo k'abanyegiputa gatembagare ku buzima bwacu, agahahazo k'abanyegiputa gatembagare ku buzima bwacu. Abanyegiputa basha kuba bo dukorana, tubana nabo mu buzi, bakaturegera ibinyoma. Abanyegiputa babasha kuba tubana muri quartier, batatwifuriza iterambere. Abanyegiputa bafasha kuba ndetse nabo tuvukana, babasha kuba ndetse abo mu mico itandukanye y'ubuzima. Abanyegiputa basha kuba ingwara iri ku buzima bwacu, abanyegiputa basha kuba ubukene buri ku buzima bwacu. Ariko turasabye ikiganza cawe, ikiganza cawe kidukureho agahohotero k'ikiganza c'abanyegiputa. Utugirire neza Mwami Imana, iri jambo rituzigame iyi ndwi yose, rituzigame uyu mwaka, rituzigame no mu uzoza. Kugira neza kwawe kugende kuturamira. Mana, turagushimiye, turagukengurukiye, tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibagirire neza. Reka dukorere Imana.